ikiganiro cacu itegeko uko mumenyere mugishikirizwa na jewe Daniel Alex mugisha hano kuri Kazoza FM wera ku mukuru w'igihugu cacu gushika ku ndongozi zose zihamagarira abarundi eka baba mu gihugu n'abari hanze kurwiza umwimbu na cyane cyane gushinga amashirahamwe ahingura ibitandukanye yamara kugira umuntu ashinga ishirahamwe biba bifise amategeko bikurikiza kuko kunzira hashobora kwaduka utugorane hagati y'amashirahamwe hagati y'abayakoramwo hagati y'ayo mashirahamwe na leta iba yayemereye gukora umuntu yakaca yibaza ati none amategeko ashobora gutunganya gute ayo matati ivyo nivyo tuza kuganira tukaba turi kumwe n'umuhinga mu mategeko akaba ari we aza kuduha umuco kuri ivyo bibazo umuntu ashobora kwiyumvira bija mu kugwiza umwimbu uko turi muri Kazoza FM ivyo kugwiza umwimbu mukurikirana ku 103 n'ibice 3 i Bujumbura mukadukurikirana ku 105 n'ibice 4 abari hagati mu gihugu murana dukurikirana kandi ku mbuga zacu ngurukana bumenyi Facebook YouTube eka n'urubuga Twitter canke X uko benshi ubu barumenyereye no kuzindi mbuga aho rero turashikatsa ko ibiganiro vyacu biratuma mushobora kumenya no gutahura amategeko nivyo mudatahuye mugashobora kwegera abasanzwe arabahinga muri ayo mategeko bakabafasha kugira ntimusange mwakoze amakosa mu rugendo rwanyu rw'iterambere reka rero ntavuze menshi ntangure mpekaze umushitsi wacu yidondore abo bose bariko baratwumviriza bakunda ikiganiro itegeko kazi mushobora gutangura mwidondora murakoze ku butumire namuhaye nkuko mwabivuze nitwa Eliot Njejimana abandi umushingwamaza nkaba nkurikirana na cyane amategeko ajanye n'urudandazwa amashirahamwe y'amahunguriro yigenga nk'amabanki microfinance eka n'andi mashirahamwe y'abigenga murakoze nkaba nezerewe rero kubakira hano ni rya mbere nizere ko atari ni rya nyuma mwakoze cyane gutwitaho ego akabazo ka mbere rero noca ndababaza ni mbega ishirahamwe rigomba gushinga imizi hano mu gihugu cacu no cyane barivuye hanze rigenda gute kugira ritangure gukorera mu gihugu rikurikije amategeko kuko dora twumva ko hari amashirahamwe bafata adakurikije amategeko murakoze bwa mbere nuko amashirahamwe kugira ngo arinde akorera hano mu gihugu c'Uburundi hari amategeko muri amategeko hariho bwa mbere itegeko rijanye n'amashirahamwe yigenga kongera akaraba n'amashirahamwe afise inyungu za leta hama nuko uburyo bitunganijwe hano mu gihugu hariho ADB ni gisata kiraba agence de développement du Burundi aho niho ubwa mbere nogira nti uyu munsi turavye uko bisanzwe bitunganijwe umuntu arafise uburenganzira bwo kugira yandikishe ishirahamwe ryiwe bakamanza bakaraba yuko ivyo ashaka gukorera hano birekuriwe n'amategeko muti none iryo shirahamwe ushobora kwiyandikisha yoba ari mu mitigiri yayo hari imitigiri ibiri nuko ubwa mbere umuntu wenyene ku giti ciwiwe arafise kwandikisha ishirahamwe rimwitirira cyo bita société unipersonnelle canke naho akaza ari akaryandikisha ari ishirahamwe rihurikiyemwo abanyamitahe batandukanye kuko naho ne hari imitigiri itandukanye izo twita société SPRL canke société anonyme aho rero no kuvuga yuko uno munsi uburyo bitunganijwe nuko bishobora gukorerwa ku buhinga bwa nguruka na umenyi kuko ishamwe ADB yamaze kubitunganya muri ico gihe rero abanyamitahe baraheza bagatanga izina
no kuvuga warugize uti barishirahamwe rivuye hanze arishirahamwe rivuye hanze no kuvuga nawo nyene ubwi wabo iyo asanzwe yarakorera abafise ico nita gipapuro ndanganzina ico canke igipapuro kimuha uburenganzira bwo kurangura ibikorwa vyiwe ico bita registre de commerce akaba afise aussi nico bita NIF muri ico gihe rero agomba kuza gukorera mu Burundi araheza akerekana izo mpapuro ko aho yasanzwe yari yandikishije naho nyene afise uburenganzira kandi kurikijwe n'amategeko muri ico gihe rero agomba kuza yugurura ikindi gisata ngaha mu Burundi ivyo nivyo aheza akerekana ico twita les filiales canke succursales mu gihe naho agomba kugurura ari umunyamahanga kugira ngo yugurure ishirahamwe rikurikiza amategeko ngaha mu Burundi muri ico gihe naho aratanga ibimuranga no kuvuga yuko bwa mbere ikaranga muntu canke kaba passport urupapuro busanzwe muzi aba gitaba basanga bafise muri ico gihe rero hakaba n'urupapuro n'amasezerano yagiriwe hagati y'abanyamitahe ico nogira nti icegeranyo gitanguza ibikorwa bigomba gukorerwa hano mu Burundi cyo twita procès verbal constitutif de cette société muri ico gihe rero aba yamanje kubicisha imbere y'umunyamategeko wo twita les notaires hamagaheza akabirungika hano muri ico gihe rero baraheza ngaha anye muri adebaka bisuzuma bakaraba ko ivyo byose byakurikijwe kugira ngo ahizwe aronswe uburenganzira aratanguye guza gukorera hano mu gihugu umunyagihugu rero we yoca yiyumvira ati none iryo shirahamwe mpuzamakungu canke rivuye hanze rije gukorera hano burya mu mategeko ko rije gukorera ku butaka bw'Uburundi ntiriha novuga ntikibanza kinini abarundi basanzwe bari ngaha ku butaka no kuvuga kurikoreramwo kuko duhora twumva yuko mu yandi mashira mu bindi bihugu hari gihe bakubwira bati uje gukorera hano umunyamahanga umwunganizi w'umukuru w'iryo shirahamwe ategeza kuba wa kino gihugu canke bakavuga bati ibitigiri bingana gutya by'abanyagihugu bacu bategereza kuba ari bo bakorera muri iryo shirahamwe kugira duhe amahigwe menshi abanyagihugu bacu aha mu Burundi ivyo ntibihari ni kuvuga yuko umunyamahanga nk'ubu aramutse aje ashobora kuca yizanira abakozi biwe avuga ngo abarikarifye aba nabo ndabareke aha mu Burundi ntiduhaka amahigwe menshi abarundi kugira bashobore kuyakoramwo kuko baba baje gukorera n'abundi igihugu kandi y'ingibuze igihugu murakoze yego navuze ko burya kisata gikorwa harimo amategeko menshi agenda arahanahana ni ukuvuga yuko nk'ubu unye abanyamitahe bavuye hanze iyo bageze kuza gushinga ivyo bikorwa vyabo hariho irindi tegeko rigenga abanyamitahe no kuvuga le code des investissements du Burundi irafise uburyo itunganya kandi ihamagarira uyo munyamitahe aje gukorera hano mu Burundi na cane hariho ibisata igihugu camaze kwerekana yuko mu gihe hoba amahinguriro menshi muri ivyo bisata bishobora kuduza umwimbu mu gihugu muri ico gihe rero hariho ivyo sanzwe bitegekanijwe no kuvuga yuko guhera ku bakozi 50 kuduga barafise kugira batange ubuzi ku bantu kuko umva ivyo bikorwa ntibiza gusa kugira ngo ego niko babaje barondera inyungu zabo mugabo n'igihugu naho aho kico naco nyene kironkera
inyungu nuko hari abakozi haraba gutanga ubuzi haraba gukoresha ibikorwa ibikoresho hano matière première dusanganywe ngaho kugira ngo bigurwe hano ku butaka ivyo byose rero birafite ko bitanganijwe muri iryo tegeko rero nari ntanze akarorero igitigiri c'abakozi iyo rero ushikanye ico gitigiri nawe hariho ivyo igihugu amategeko rigukurirako nk'amakori kugira ngo umwanya kugira ngo umanze utangura ibikorwa vyawe kugeza ikiringo runaka rwarasanzwe barashinzwe n'itegeko uheze uronke nawe akokunguko nuko rero kugira ngo ni navyo bituma umunyamahanga avuga ati mbe mu Burundi nogenda ku ntwayeyo amafaranga yanje kugira ngo nanje nshobore kuronka akoyogo nivyo bita les avantages fiscaux zituma abanyamitahe biyumvira kuza mu gihugu c'u Burundi nabo nyene bagira icizere bakagira kandi bakabona niyo bariko baraja bivanye n'imigambi baba barihaye mu nshingano zabo yego mugabo nta bitigira inyezi na exige bitigire ni kuvuga ko guhera kuri 50 kuduga ushobora kuri 50 100 200 aho se kuduza niko nawe bigenda yego nawe ugenda urabona ingene nawe uronkamwo inyungu bijanye intumbero ni kugira ngo abo banyamitahe ayo mashirahamwe ahe akazi benshi bashoboka yego igihugu bashobore kuronka nabo ico baterereye cyane cyane mu iterambere ry'igihugu yego nkuko turi mu kiganiro ritegeko rimwe na rimwe murayo amashirahamwe ariko arashingwa ariko arakora araciye umwaka 2-3 hari giye habaho ukutumvikana ku bintu runaka hagati y'umukozi w'umurundi n'iryo shirahamwe canke hagati y'iryo shirahamwe n'uwo mukozi canke urumva akaba amatati kubera kutumvikana kumwe na kumwe bitwara he bica bigenda gute kugira abadadanure kuko amategeko nibaza hari kugira akinge bihe nk'ivyo murakoze ego nivyo nubu tugaruka kugene amategeko asanzwe atunganijwe bwa mbere nuko hariho sentare y'ubudandaji iyo sentare rero icane cane ijeje guhagarikira abantu bose bari mu bikorwa by'ubudandaji canke hagati y'umuntu nuko n'uyundi ariko akora ibikorwa bijanye n'ubudandaji rero muri ico gihe hariho iyo n'inzira imwe ashobora kwitura mugabo hariho n'ubundi buryo uno munsi nugira nti uyu munsi abantu bariko baramenya cyane cyane abari muri bikorwa bijanye n'ubudandaji ico no kwita les centres d'arbitrage de médiation kuko nazo nyene haba nigisata kiba kirimwo abantu banonosoye neza amategeko mu bintu bitandukanye na cane cane yuko usanga ivyo bikorwa bihamagarira ibice bisata nugira nti ari uri mu budandaji busanzwe canke ubudandaji muri rusangi canke ari ukora ibikorwa bijanye no guhanahana amafaranga canke kubika no kubikura les banques les microfinances canke abari mu bijanye no guhana amafaranga canke kongereza gutanga amafaranga kugira ngo yiyongere bijanye ku bice baba batanze les intérêts canke les taux d'investissement rero mu bihugu bimaze gutera imbere hanze uno munsi urabona yuko birukira ico gisata naco nyene impamvu bakirukira sikindi nuko muri ico gihe iyo ikibazo cadutse kiraheza kikigwa mu mwanya mutoyi kandi kigaheza kigatorerwa umuti inyishu ya rero itegeko iyo bamaze gusohora nugira nti ico gisata camaze gusohora ingingo iyo ngingo
ubwa mbere abagiye mu matati barumvikana neza yuko bafashe iyo nzira kandi iyo nzira itazoheza itume baca baja muri sentare naho rero ku bantu rero bari mu bikorwa by'ubudandaji kenshi ikibazo c'umwanya kiraheza barakaronkera akunguko ni naco gituma rero kenshi bahirukira mugabo rero kandi n'ikindi nuko natwebwe mu itegeko ryacu rigenga code de procédure civile harimo ubwo buryo mba naco nyene ni intambwe maze guterwa kugira ngo nabo bashobore korohereza abadandaji namwe n'andi mashirahamwe atandukanye. Hari akantu muvuze gakomeye cyane muvuze muti hariho ubundi buryo bwo kutaja mu masentare ushobora gutuma abantu banyarukirizwa gutunganirizwa ndagomba mugahagarare ko gusumba kuko duhora twumva imanza zimaze imyaka 10 25 bikarenga ivyo bigatuma abantu bavuga bati nukuri twebwe kuza gushinga ishirahamwe umunsi twagize ikibazo tukara tujya kumara imyaka 20 tutariko turakora cyangwa tuziga guhomba wapi ico gisata bagishira bacirukira ryari mbega nibwo buhinga bwiza mubona ku buryo umuntu adashimye ashobora kunguruza canke ntibusubigwamwo canke nibwo bwa bundi amashirahamwe yose begzija canke babategeka kujayo kugira bumve yuko bororokewe ibintu bigende neza. Yego murakoze no kuvuga nkuko nabivuze hariho amategeko asanzwe ari mu gihugu ariko hakaba kandi n'amasezerano agirwa hagati y'abadandaji hagati y'abadandaza canke hagati y'amahinguriro atandukanye rero ubwo buryo akenshi abahinga banonosoye abahinga bafasha ayo mashirahamwe atandukanye canke abadandaza araheza mu gihe bariko barandika ayo masezerano hagati yabo niho baheza bakabishira babishiramwo kugira ngo mu gihe amatati yadutse herekanwe yuko mu gihe habaye amatati bashobora kuja muri sentare canke naho bakumvikana ati tuzoheze tuje muri ico gisata kijeje gutatura amatati mu buryo nugira nti bwigenga iyo centre d'arbitrage de médiation nino hariho isanzwe hari nka sebac ego iramazikiye kandi hari ivyo imaze gukora na cane cane nugira nti nk'akarorero amabanki yo ngaha baramaze nabo nyene kubona akarusho kayo rero nugira nti ingendo ya mbere nuko mu masezerano nyezi na mu masezerano agirwa hagati mu buryo nugira nti bivuye ku bushake bw'umudandaji canke bw'amahinguriro yigenga ni naho haza gushiramwo iyo ngingo izotuma mu gihe hadutse amatati bazoheza bakayikoresha murakoze. Iyo hadutse rero amategeko avuga iki cyane cyane iyo bishitse amashirahamwe yo hanze akugara kuko hari igihe ishirahamwe riza hano ariko ugasanga ryamaze kwihikiringo rizokora bivanye n'ibintu bitandukanye biba gihaye gukora imyaka 2 3 5 15 bivanye mbega baramutse barangije gukora abakozi bahora bakoramo baronka iki naco bahakura baca bataha ko tuzi ko amategeko havuga yuko bategezwa gutegekanirizwa bategerezwa kuvuzwa n'ibindi byinshi kugira bibakingira iyo shirahamwe rivuze muti ya dayere swati kiringo twahora tukoranga akirarangi canke kubera imvo zimwe n'izindi turugaye bica bigenda gute na cyane cyane ku bakozi b'abarundi nakoze nkuko nabivuze habaye amasezerano yabaye hagati y'umukoresha n'umukozi aya masezerano rero atekanya uburyo hageze ikiringo cyo gutandukana haca haza itegeko rigenga abakozi ico rero hacaba gukurikizwa ayo mategeko kuko nabo nyene n'iryo shirahamwe rigeze kugara
ntirivyumvira uno munsi ngo bace bafata ingingo bukeye ariko kandi kubera ayo mategeko aragenda arabereka arabaha umuco haraba kwandikira igisata kijejwe guhagarikira abakozi inspection générale du travail bakabandikira ikete yuko bagomba guhagarika hama kandi bakerekana n'imvo nyamukuru cane n'izo mvo zikagenda zihwana n'ingene amategeko atunganijwe ico rero nugira nti uburyo bwo kugitorera inyishu n'ayo mategeko umuntu yisunga hama kandi abayanosoye bagatanga umuco bagatanga ico no kwita des avis juridique kugira ngo nubwo byo shika sivyo umuntu aba yifuza ariko biramutse bishika aheze hatunganirizwe bose muhande zose kugira ngo ico bikorwa kirangire neza biga none baratekererwa yega urumva burya uyu muntu yinjiye mu ishirahamwe rimwe na rimwe abakeneye kuba securize abakeneye kumva yuko akinga impande zose kuko hari abinjira ari misore bakava yarabagabo bafise imiryango iyo bihagaze urumva acavuga ati none ubuzima bwa n'umuryango bice bigenda gute mu kubavuza mu kugira ibiki ibintu nk'ivyo ndabizi yuko mu kuyashinga naho babexija yuko quelque part hamwe na hamwe bategereza gukingira abakozi babakoreramo baramutse bugaye baratekererwa ngo bashobore basi no kuzotuma bashobora gushinga utwabo tuzobandanya tubabeshaho inyuma mu mategeko birategekanywe murakoze ego mu mategeko biratekanijwe naho navuze yuko uburyo amategeko abatunganijwe hariho ingingo ziraba mu gihe hageze gusohoka cyangwa ugeze ko amategeko amasezerano ahagarara rero amasezerano uburyo bishitse ko ahagarara bivuye ku mukoresha hariho ingingo ziraba zikingira umukozi naho bishitse naho mu yindi mpande hakaba guhagarika amasezerano bivuye ku mvo y'umukozi naho nyene hari ico amategeko ategekanya kugira ngo nawe nyene agire ico atanze naho rero umuntu ariko arayasoma akaheza akabona ico nimba bivuye kumva umukoresha nkuko warubarije ati mbe nk'ubisitse ishirahamwe rikugara umukozi ariko arakora bica bigenda gute naho rero ucubona rero ibahasha ategekanije ico amategeko yategekanije kugira ngo kukabahasha bamutekere ngene kabakangana bivanye kandi n'izindi ngingo zisanzwe zitegekanijwe bagaheza bakamuzuriza hariho rero akabazo turiko turasa n'abarangiza mugabo hari ibintu tumaze kumva biba ishirahamwe ugakorera umuntu yaje arashinga ishirahamwe mugabo usigaye ishirahamwe rinini arakoze abantu 10 15 12 ntumbaza akoresheje abantu bakeye hama mu nyuma akabona ko mengo ntibiko biragenda neza ku buryo bumwe canke ubundi bakaza bumva yarazimanganye nk'ubu agafata credit gatora amahera yiwe niyo credit muri banke kugira ivyo office byose bizoce bigwanako akaca bataho mukaza mwumva ngo yarazimye yaragiye pi si rimwe si kabiri bimaze gushika turamaze kuvyumva aho umuntu dufatize no muri Thailand canke nuwo muri Inde mu gihugu hiyo batigeze bamenya hoho baca bikorera amaboko abo yarasanzwe akoresha mu gihe umukoresha yazimanganye batazi neza iyo tuza kumukura atwaye n'uburyo bwose n'amahera murakoze oya navuze yuko bwa mbere haba mu kwiyandikisha umuntu atanga umwidondoro wiwe kandi umwidondoro no kuvuga haba hamanje kuraba yuko mu mwidondoro wiwe yabicishije imbere y'abanyamategeko aribo bita le notaire hama kandi ikindi naco impamvu biba byaciye muri ubwo buryo ni kugira ngo mu gihe habaye ikibazo hariho nogira nti ama ambassade hariho
ico kimangu c'uyo muntu tekiba cagiye kugira ngo umuntu amubaza ati mbega none uyu muntu ngaho by'ukuri yarabayeho canke mu muturonderera ivyo byose rero bikagenda bihamaga kugira ngo mu gihe habaye kumwitwarira umuntu ace mu nzira zisanzwe zitegekanijwe nugira ngo rero bwa mbere biba bihagaze kuraba wa mwidondoro imbere yo kumwemerera umwidondoro barabusuzumye umwidondoro mwarabonye yuko vy'ukuri ari umuntu ari yemewe imbere y'amategeko yizewe nico cyane cyane umuntu aheze akaraba akongera agasubira kugira ngo ashobore kubona by'ukuri umuntu uko yo mutona no kuvuga ko iyo byashitse umuntu akanyika bacaba ni igihugu kica kija mu vy'imigenderanire kugira bashobore kurondera uwo muntu hama shire mu ngiro ivyo atagiye yashize mu ngiro. Oya sinavuze yuko ari igihugu kuko urumva ngaha ubwa mbere ku ruhande rwa mbere mu gihe ari ihinguriro ari ishirahamwe ryigenga no kuvuga yuko hari umwidondoro aba yatanze uwo mwidondoro umuntu yamanje kubona ko wizewe muri ico gihe rero harashobora kuba guca ku nzego zo muri ico gihugu mu buryo butandukanye bwa mbere ashobora kubaza aho urwo rupapuro yatanze mu gihe yariko ariyandikisha mukamanza mukabaza aho ko gwemewe n'amategeko bwabo ivyo ni ibintu umuntu aba yamanje kuba yabonye bwa mbere no kuvuga yuko rero muri ico gihe haraba kubaza aho nyene bwa mbere baba byandikishije haraba kubaza aho muri ico muri ico gisagara watanze urwo ruhusha bivanye nico amategeko y'ico gihugu kimuha murushaka kumubaza canke mugaca mu nzira z'abandi abashingwamaza bari muri ico gihugu canke inzira ni nyinshi kugira ngo umuntu ashobore kumukurikirana bibaye ngombwa birashobora no guca ari twavuze ati ceke abakozi turashobora aussi no guca muri dans les missions diplomatiques bivanye n'ingene inyungu twabona yuko inyungu z'abanyagihugu bacu bahohotewe. Aho utubwiye neza kugira twumve neza ingene dushobora kuba security. Akabazo kanyu mbere ko turangiza kuri mwebwe muri bazo ko amategeko yacu atagahaze karimwo canke mwiribaza yuko hongeyemwo kimwe bibiri bitatu vyotuma ayo mategeko na cane cane araba amashirahamwe n'urudandazwa mu gihugu yoba meza kurusha ko mumaze mwigihe. Turavye uno munsi uburyo amategeko yanditswe uno munsi kuko amategeko duko ariko arakoreshwa ubu hari n'ayaherekwa guhindurwa ari yavuba byumvikana yuko ayo yose yagiye abayateguye abayanditse habaye gushiramwo bishasha bituma byorosha gutunganiza hagati yabo agenga uno munsi naho turavye ingene ibihe bigenda birahindagurika haba mu bijanye n'iterambere umuntu aguma yiga rero ko twovuga ko amategeko asanzwe hari uno munsi ni meza kandi ko ejo hoba kongeramo akandi kabiryohora navyo nyene vyo bavyiza bivanye nuko ubwenge burarahugwa uno munsi aho tugeze siho twari mu myaka 20 iheze cyangwa myaka 30 iheze ariko uno munsi tuguma turondera ingene twotera intambwe kugira ngo natwe dushike aho abandi bageze murakoze. Nitwo bivuga ngo tubimare yagerageje umushingwamaza kugira ashobore kuduha umuco kuri imwe na bimwe rero mwebwe haba abarundi badukurikirana bari hanze y'igihugu haba bari hano bafise umwitwarariko kuraba yuko hari ico bokora kugira bateze imbere igihugu murumvise yuko igihugu gifise amategeko kandi banaguma banongeramwe ibindi kugira amategeko abe meza kurusha ngo mushobore gukora mwororokewe.
ndagushimire cyane kubona watwitavye nizere ko n'ikindi gihe tuzoguhamagara uzodura umuco nanje ndabashimiye kuba mwarimvye kino kiganiro ama igihe cyose umuntu azoshobora kugira ico aterereye azoheza abitabe murakoze shimire mwebwe mwese rero mwadukurikiranye mwari kumwe na Jordan Alex mugisha mubandanye muri kumwe na Kazoza FM yo kugwiza umwimbo dufise byinshi twabateguriye murakoze